bose sinzi ko numvise ikibazo nk'abandi yabajije ati mu français gisigura iki mu kirundi amakuru twebwe gisigura iki mu français mu kirundi ko ndabaze kuvyumva bisigura umushi uwo mushi rero swati aba mwiza canke mubi kumwe aba français bose ntibababeza amakuru jewe mu français niza nuko ikintu abandi bose bakamona ko karorero bakamona mu icitegererezo. Jewe rero ubuzima bwanje bw'akahise ntibwigeze bunyorohereza na gatoya kuko nashaka kwiga cane, ariko indoto yo kwiga amashuri yanje menshi sinigeze ndayishika kuko sinigeze mbandanya kwiga. Ndavye imbere nabona atakazoza keza nogira kuko nabari bankekuje bambwira ko atana kimwe nzovamo. Umunsi umwe nafashe urugendo rw'akazi jewe na bagenzi banje, duhura n'isanganya rikomeye cane, imodoka yadutembagaza gushika mu mwonga iduta mu ruzi. Arasiko yabaje murashaka kumenya wa mbere muri aba n'uyu mufashe kumwereka n'uyu canke n'uyu canke n'uriya ko tutamwumva uyu nimuvuga izina ryiwe tumwumve vuga twumve ninde uwatsinze ni DJ Salabino. Murakoze cyane Machat. Rero nkuko mubizi nkuko mwabibonye mu mwaka uheze, umuntu wese yashoboye guparticipa muri rino higanwa agashika muri final, araronka rero nyene urupapuro rwemeza ko yashitse muri final. Nkuko mwabibonye no muri demi final n'abatashoboye gushika muri final barashoboye kuronswa inyigisho zibafasha kubandanya umwuga wabo neza. N'uyu munsi rero baraza kuronka ama certificat. Certificat ngaha mfise mu maboko yanje ni ya BHK igira neza, ihabwe n'umuyobozi w'isamirizi Irebe FM. Amashimwe cyane kuri BHK, mwabonye video yiwe ko ibidukikije avyitayeho cyane. Nafise rundi rupapuro rwa Mugisha Jennifer, nanyene aruhabwe na CEO. Nanyene mwabonye video yiwe ko abikora neza. Kumara turengera basi bashira muri kamera. Iyindi certificat mfise hano ni ya Sengabo Darcy, ayihabwe na coordinateur Raphaël parrain wa événement. Iyindi certificat mfise ni ya Chimaye Philbert, DJ Philbite, niko azwi. Uwamuserukiye yashoboye gushika, uwamuserukiye ayimutorere atawuhari turayi ari ngahe imbere. Okay. Nibona Aline Signoline nawe nyene ayihabwe n'umuyobozi w'isamirizi. Tantine Sisi niko muzi nikazwi cyane ku bikorwa vyiza cyane byo gufata mu mugongo abana mu biganiro bitandukanye acisha ku isamirizi Buja FM, mu bikorwa bitandukanye mu ma evenement atandukanye. Umukomere nawe nyene amashi. Iyindi certificat ni ya Inzonderera Zenobe, umuzi kuri DJ Zenobino, ayihabwe na CEO. Umujyosa biro wo muri Rantam DJ. Nawe nyene mwabibonye ko hariho abo amaze kuramura umwuga w'ubu DJ. Iyindi certificat ni Nyambaza umutima risasi Amisi, tumuzi kuri Ami Pro. Kano kanya ari mu gihugu c'Ububirigi, uwamuserukiye arashobora gushika akayitora, uwamuserukiye arashobora kuyitora. Shubahiro Sabir, umuzi kuri ka Boss for real,
nawe nyene ayihabwe na coordinateur wa PAES wa evenement yacu y'uno munsi. Iyi ni certificat ya Arsène Lupin Bucuti, MC Babalao Semaji. Umuhe amashyi menshi cyane ayihabwe na umuyobozi w'isamirizi, abayobozi babiri nawe nyine asanzwe ari umuyobozi kuri Iteka FM Bucuti Arsène. Iminwe ingana ngo iraramukanya. Iyi ni certificat ya Bampenda Miriam niko basanzwe bamuzi. Ayihabwe na Ngego Hajya Miriam, mwigege ngaha mwifotoze. Mama we ari he? Aserukirwa na papa wiwe niwe yama mukurikira mu bikorwa vyiwe. Mumukomere amashyi y'umwana w'amashi, mumukomere amashyi n'umukobwa afise avenir y'ipometa, afise uko abona kazoza kiwe biciye mu mwuga wiwe. Iyi certificat ni witwa Izere Ange Vika, nari hano ari mu gihugu ca Canada. Nyene mumukomere amashyi kubera nawe nyene murumva ko n'umwigeme akiri mushasha muri uyu mwuga, ariko mubona ko ariko aratera imbere. Iyi certificat ni ya Nkurunziza Jado, tumuzi kuri Giti. Mumukomere amashyi, CEO arashobora kumuha certificat yiwe. Amashyi menshi cyane kuri Giti. Ndatimana Shadrach nawe nyine arafise certificat. Chachou Romantique niko azwi, mukomere amashyi, arahabwa certificat na parrain wa evenement. Amashyi menshi cyane kuri Chachou Romantique. Amashyi menshi cyane kuri Chachou Romantique. Iyi ni certificat ni ya Burundians Hot Talent Acrobatics. Ni umugwi munini cyane wagutse ukorera ibikorwa byabo mu Ngozi. Abo nyene mwabonye video yabo ko babikora neza, mubakomere amashyi. Urumva kuva hariya muri irya ntara, mu ntara ya ruguru ukaza hano kugaragaza impano yawe ni ikintu ciza cyane. Iyindi certificat ni ya Mugisha Anaïs, amuzi kuri Sexy Love, nawe nyene akorera ibikorwa vyiwe muri Kenya. Mukomere amashyi cyane n'ahatashoboye kuhashika. Iyindi certificat ni ya Iteriteka Gina Ginera, ahabwe certificat na parrain wa PAES. Mukomere amashyi cyane Gina Ginera, muramumenyereye ku mbuga zitandukanye, arabaryohera ndabizi. Iyindi certificat ni ya Irakoze Jean-Claude, nawe nyene ayihabwe na CEO. Nawe nyene mwabonye ibikorwa vyiwe, ibikorwa vyiza vyo gushigikira ibidukikije. Bahejeje kumenyesha ko DJ Philbite nawe nyene yashitse. Kizigenza atore certificat yiwe, mukomere amashyi, mukomere amashyi kuri Philbite. Parrain wa evenement, atafoto nta cyabaye. Yeah. Bonsoir. Ndabaramukije mwese. Nkuko bababwiye nitwa Bizimana Paulin. Nkabashimiye Irebe FM kubona yantoye kuba president wa jury. Twashaka duhamagare kuri kategori imwe twatoye abantu babiri. Nibaze ko ari cyo dutangura cyangwa ndeke Rasco presenta wa mbere. Mwiriwe neza, mwiriwe mwese, mwiriwe ka umeze neza. Imbere yo gutangura twagira dutangure n'ikintu nibaza ko ari inkoramutima cyane, ni kategori
iri unique y'umu upcoming, ni ukuvuga ngo ni uri karaza kandi nibaza ko bose bahurije ko benshi bakunze. Ndabasabe mu mukomera amashyi kuko kubw'iwanje numva yakwiye, arayakwiye. Minisitiri Ndagwa Kayindizi, nsanzwe nkunda abana, reka mpamagare Miriam mu upcoming w'uyu mwaka, mumuha amashyi menshi cyane kuko ni umwana yitanze, hagira umufasha kuduga hano ku ngazi muzoba mukoze. Urabona ko anyaruka, arakerebutse cyane. Miriam niwo mu upcoming wacu uno mwaka, murabingena berewe, biraryohe. None uzobanda gusa ko ufise imyaka ingahe? Ufise imyaka 7 ans. Afise imyaka 7 ans. Mais uzoshikana ku myaka ingahe ugikina wewe? Gusika asaze, azokina gusika asaze. Umukomera amashyi cyane niwo mu upcoming wacu, ababijejwe mu mpera agashimwe kuko arabikwiriye, aranaberewe. Miriam, uraberewe? Ninde yakwambitse? Yo papa yabikuguriye, arabikwambika. Papa rero mukomera amashyi. Rero papa n'umuntu wa bien cyane, n'umuntu mwiza cyane. Murakoze. None wo mu upcoming wacu dufise muri uno mwaka ni Miriam. Abandi baraza kuza bababwire umwe ku makategori nako babiri, uwa mbere n'uwa kabiri. Murakoze cyane. Muri art, culture et tourisme nashaka ntumire abantu babiri, Jennifer na Mimi Mireille. Muri environnement nashaka ntumire Jado na Behaka. Muri sport nashaka mpamagare Burundi Hot Talent Acrobatic hamwe na Darcy. Muri kategori entrepreneuriat nashaka ntumire DJ Zenobino na Sexy Lo. Mwihute ducunguze umwanya umwete, mwihute. Nibaza ko kategori mura yavuze batamwumvise, yosubiramwo. Uwa kabiri nibaza batanga Burundi Hot Talent hamwe na Darcy. Darcy, aba nibo bariko bahiganirwa ikibanza cya mbere n'icya kabiri. Bose bashitse? Inzeri ko bashitse, murashobora gutonda ngaho imbere y'abandi bantu, twebwe nta kibazo n'ubwo batotubona. Mutonde pa kategori zanyu kugira ngo mumenyeshwe uwa mbere n'uwa kabiri. Murakoze. Rasko ko mwantoye mukamenya iryo teka, ngira ntangurire kuri art, culture et tourisme. J'adore la dérange. Shaka ntangure kuri art, culture et tourisme. Uwa kabiri Jennifer, uwa mbere Mimi Mireille. Muze muraba amashyi kugira tumenye ko mwabumvise. Muri environnement wa mbere ni Jado, wa kabiri ni Behaka. Muri entrepreneuriat uwa mbere ni DJ Zenobino, wa kabiri ni Sexy Lo. Muri sport uwa mbere ni Burundi Hot Acrobatic Talent. Uwa kabiri ni Darcy. Murakoze. Twashaka gusaba abavuye wa kabiri bagende bicare, tugumane n'abavuye aba mbere. Murakoze cyane. Mwakomera amashyi.
abambere nibagume hano norumenga mu bambere haracyaburamwo umwe. Jado, Rundian Hot Talent Acrobatics na DJ Zenobino hamwe na Anaïs na Mimi Mireille Murantunga. Mimi Mireille ari ngaha hafi, ibibazo baza kumubaza baraza kubitwereka video yiwe. Rero bagumye ngaha kugira ngo jury ibabaze ibibazo hanyuma muvyishure gutyo muri bano niyo haza gutorwa umwe aza kuronka imiliyoni 10 muri bano bahagaze ngaha imitima yabo sinzi ngene yifashe. Reka turi umu-influencer wa wundi ashobora gukura abantu cyangwa kugerageza kubwira abantu ati nimuze dukore kijya hama bakagikora n'umutima mwiza bakagikora bari hamwe kugira bateze imbere ico gihugu cyabibarutse. Imana ibahezagiye. Murakoze. Ijambo influencer rifasha cyane cyane ku cyo ukora igihe ushobora gukereka sosiyete ubayemo cyangwa entourage, hama iyo sosiyete ukayereka gishasha nayo igakanguka kugira ngo ibikorwa ukora bikangure nabo bashobore kubikurikirana biteze imbere. Murakoze. Bonsoir. Bon, sinzi ko numvise ikibazo nk'abandi yabajije ati umu-influencer gisigura iki mu Kirundi, amakuru twebwe gisigura iki? Umu-influencer mu Kirundi ko ndabaze kuvyumva bisigura umushi. Uwo mushi rero swati aba mwiza canke mubi. Aba-influencer bose niba babeza. Amakuru jewe umu-influencer mwiza nuwokora ikintu abandi bose bakamubona ko akarorero bakamubona mu icitegererezo. Murakoze. Murakoze. Akabazo kanje jewe ni impact réel kuri ubwo bu-influencer wanyu n'ubwahe mwagitawe mwamwe mwatowe nk'aba-influencer muri kategori zanyu influence cyangwa impact bitanga niyahe cyangwa n'umutanga niyahe? Nihereye ko impact ije bitanga muri sport nuko icambere kugira ngo utere imbere atamagara meza ufise ushobora kwiteza imbere igihe ugwaragurika. Rero muri sport twebwe duhamagarira abantu gukora kugira ugira amagara meza hama bikunde ko biteza imbere. Hama icya kabiri muri Burundian Hot Talent Acrobatics ni gymnastique acrobatique dukora ni je ukora uri utari wenyene ni en groupe. Duhamagarira abantu kuba hamwe kugira ngo dufashanye tungurane ivyiyumviro hama twiteze imbere. Umwe avuye muri gymnastique acrobatique no kuvuga figure wateguye ihenuka yose. Donc turi kumwe twese nta kidashoboka. Nuko murakoze. Murakoze. Bigasabe gatonya umwe agira mvuge yigera imbere abandi bigera inyuma gatonya kugira tumuhe ikibanza ashobora gushikira icyumviro neza. Murakoze. Influence jewe abandi kugira bizane sosiyete bwa mbere abandi babwire yuko nararavye ibintu byose, naragerageje ibintu byose, naragiye kuririmba biranga, naragiye gukina football biranga, naragiye gukina basket biranga, naragiye gukina umuco sida yarateye byaranze. Mugabo jewe mbomeye ishurwe numva ndyohewe, nteye igiti nkarengana ahantu nagiteye nkabona kiriko kirakura muri jewe numva afise amahoro. Hama candaraba igiti n'ubuzima, igiti n'umusirupera twateye imbere muri arena ruguru kugira wicare ushobora kwicara ku ntebe atagiti cyatewe, ntushobora guhema neza akayaga mubona ni kubera igiti. Hama ibifungurwa dufungura harimo ivyama tubironka kubera igiti. Hama nagomba ndababwire ati turateka
abantu ba ruguru ntibaratera imbere kugira bakoreshe amagazi, uno munsi bakoresha inkwi kugira bafungure. Amahoro mwese, gira amahoro n'amahoro mugire iteka n'itekano. Amazina yanjye ni Ndayishimiye Michael, ariko benshi banzi kuri Mimi. Mwese murabizi umuhamagaro w'umuntu aza kuwumenya ariko amaze kugerageza muri byinshi, bimwe bikanka hakabaho n'ibindi vyemera. Mu vyemeye rero umuntu ashobora guhitamo kimwe canke bibiri abonamo umumaro, akabikurikirana mpaka bikabona kumuteza imbere, bigateza imbere umuryango wiwe ndetse n'igihugu camwibarutse. Jewe rero ubuzima bwanje bw'akahise ntibwigeze bunyorohereza na gatoya, kuko nashaka kwiga cane, ariko indoto yo kwiga amashuri yanje menshi sinigeze ndayishika kuko sinigeze mbandanya kwiga. Ndavye imbere nabona ata kazoza keza nogira, kuko n'abari bankikuje bambwira ko atana kimwe nzovamo. Harageze igihe niteramo icyizere ciza ca kazoza, ca mpagurukana umwete wo gukoresha ingabire yanje yo gutanga ubutumwa biciye mu mareresi. Niho naca ntangura umwuga wanje wo gukina filime, nibanda cane cyane ku buzima tubona mu kibano, namabujya nanje ariho naboneye byinshi. Ubutumwa nashingiye ko buhagaze ku gukora neza. Umunsi umwe nafashe urugendo rw'akazi jewe na bagenzi banje, duhura n'isanganya rikomeye cyane. Imodoka yadutembagaza gushika mu mwonga iduta mu ruzi, ariko Imana yo mwijuru iradufashije tuvaho turi bazima. Tumaze kurokoka, ineza y'Imana yambereye icivugo, hangura kwamamaza ineza y'Imana mu kibano ndetse no mu mafilime nagenda ndakora. Iyo nkoze neza nabwira uwo ndayikorera ati jewe ntushimire, ahubwo nawe niwagirirwa amahirwe ukabona ukeneye gufashwa, uramufasha aho uzomushimiye, gutyo ineza izogendera kwira mu bantu. Imana yagiye irafasha, ashobora guhindura benshi mu kubereka ko hamwe no gukora no gusenga byose bishoboka. Umwuga wanje wavufasha umuryango wanje, kuko ari jewe nsanzwe fasha abavukanye banje mu kubigisha no mu kubatonga kubw'umwuga wanje wa filime no kumenyekanisha ibikorwa by'abandi. Si ibyo gusa, abantu benshi babona impanuro nyinshi ntanga mu mafilime yanje nkora baranteye intege cane kugeza aho niyumva nk'umuntu yogirira akamaro imiryango myinshi n'igihugu. Maze kubibona niho na create group ndayita Ineza Family, irimwe abantu bagera ku 111. Dukora ibikorwa byinshi bitandukanye byiza byo gufasha abana b'imfuvyi n'abapfakazi. Umugabo wanje wo gukina filime no kumenyekanisha ibikorwa by'abandi niyo suka yanje, kandi abahinduwe n'iri jambo ryo gukora neza ni benshi cyane. Ubu turiko turafashanya mu kubera umumaro igihugu catwibarutse mu gutanga ihumure kubo dushoboye gushikira. Ninaramuka ngiriwe amahirwe muri aya mahiganwa ya Irebe Best Influencer Award, uburyo nza gukuramo nzobukoresha mu kwagura no mu guteza imbere umugabo wanje wo gukina amareresi ndetse no mu gutunganya amareresi, hamwe no mu kwagura cyane ivyo bikorwa sanzwe nkora byo gufasha imfuvyi n'abapfakazi. Murakoze cyane. Shalom shalom. Harambe Irebe Best Influencer Award. Bane nkuko mubibonye, jury iraza kuduha amanota rero, turonke umwe wa mbere aza guhabwa zijya miliyoni 10, ariko Greta arafise akajambo ashaka kubashikiriza ku bijanye n'ingene biza gutunganywa ivyo guhabwa buno bushimwe. Ego urakoze cyane Nikita. Mu mwanya jury kiraza nagira sabe kumwe babatora uwa mbere abambere bari ngaho, bamwe ba kabiri bashobora gushika ngaho kugira bashobore gushikirizwa ubushimwe bwabo. Abatowa ba kabiri babe barashika reka mama babe baraza na Mihimi byamaze. Reka mpamagare na Miriam upcoming arafise nawe nagashimwe. Umwanya bariko baregera hano twagira tasubira igene bigende. Turafise ababaye abambere muri kategori, twagira n'ababaye abakabiri muri kategori. Muri aba bane bari ngaha havuyemo umwe aba uwa mbere, nimba ari wo muri A, umwe aba uwa kabiri aca uwa mbere, hama cyo dutora uwa gatatu. Kuko uwamukurikira ni waca uwa kabiri. Kuko uwa mbere murabizi mwese ko muri miliyoni 10, donc zijya 2,500 nzo uwa mbere ntazo bakizikironse cya zironka uwa kabiri, hama cyo dutora uwari munsi y'uwa kabiri. Afrika migiyaje twashaka gusaba jury tugihu nibaza ko bahejeje, byari byoroshe gutora abantu bane bivaye na bijya n'ibibazo babajijwe. Reka batora uwa mbere
baca batubwira na kategori avuyemo kugira ngo umwe wa kabiri amukurikira muri kategori yiwe acaronka agashimwe kuwa mbere hama n'uwa gatatu ashobora kuza nga aronka agashimwe kuwa kabiri. Murakoze. President wa jury DJ Paul, karibu cyane. Asiko tambura biragoye nakwavuga ngo byari byoroshe ntibyari byoroshe na gato ntibyari byoroshe na gato wavuze ngo byari byoroshe murifuza kumenya uza gutahukana miliyoni 10 abantu siho bari twigire. Allo Leo muri mwawifuza kumenya ndakeneye babandi batatu bari bari ngaha muze hano imbere mwihute. Dutangure kwa kabiri cyangwa wa kabiri wa kabiri muri bano batatu ntibyari byoroshye ibibazo babajije byari inkoramutima cyane ariko uwa kabiri ndasabye mukomera amashyi cyane ni inkuru nziza Jado akaba ariwe abaye wa kabiri hano. Muko nabajije arasiko yabaje murashaka kumenya wa mbere muri aba n'uyu mufashe kumwereka n'uyu cyangwa n'uyu cyangwa n'uriya ko tuzamwumva uyu nimuvuga izina ryo tumwumve vuga twumve ninde uwatsinze ni DJ Zenobino akaba yatahukanye miliyoni 10 bose barabera mukomera amashyi menshi amashyi menshi kuri DJ Zenobino. Reka dusabe Ministre wa Communication ashobore kuza gushikiriza miliyoni 10 mbere na award DJ Zenobino. Arikararira arakurira musozi oya rira zeno reka kuyanigeze reka bibiri urayazi biciye muri Irebe company biciye ku isamirizi Irebe FM isamirizi kubwo cyane amasi biraryoshye aya amasi majwi DJ Zenobino ingere biryoshe atafoto ntacabaye biraryoshe DJ Zenobino niwe atahukanye ikibanza cya mbere muri Irebe Best Influencer Award 2025. Ego murakoze cyane reka dushimire jury irashobora gusubira mu kibanza reka nesabe ababaye aba mbere baje imbere ababaye aba kabiri baje inyuma kugira ngo duhamagara abashikiriza ubushimwe ababaye aba mbere muri kategori n'ababaye aba kabiri muri kategori bose turabaha ubushimwe nikita bashobora guhamagara abashitsi bacu biteka bashobora kudufasha gutanga anoma envelope murakoze cyane Greta turahamagara rero abaserukiye CRDB kugira bagufashe gutanga buno bushimwe turahamagara abaserukiye Bonkobu nabo nyene bashike gutanga agashimwe turahamagara abaserukiye Kwachebete